Amahoro twese ndabashimiye cyane kwanza kubona nitavye ubutumire bwa Delisia jena ndongita double D kuko dinye Delisia byukuri nabaye impressionné cyane na initiative yagize ko nanje nk'umujene nuvuga ko kumwitaho bijanye na empowerment cyangwa iterambere ry'ugwaruka cyangwa umwigeme muri rusangi namusiye ko byukuri numva ko ari initiative nziza cyane mu byo shoboye bike mu bumenyi mfise mu kapasite zose mfise nkunganira gato kugira ngo naboye kuhaje kuko kenshi ari gihe benshi dushika intege mu ntango yo tuko tubaka ibintu ariko tukadishibwa n'utuntu duto gusa abantu bari kuduha atakiguzi bisaba nk'akarorero nka courage nk'ijambo courage felicitation amajambo mwe nayo yo gutera intege umuntu wagitangura abaringira akamaro cyane kuko biratuma yiyumva cyane muri bo kuma yuko byukuri umugambi arimwo uri right canke ufise icyerekezo cyiza kuko iyo muratanguye abantu bakamuca intege ati ntawe uzoshika uri kuta umwanya wawe kugira iki baza ko biratuma atakara burundu ahubwo byiza umuntu yoshigikirwa ahubwo nimba akagoramye gatoyi agahanurwa ariko novuga canke akunganirwa canke agashigikirwa kugira ngo ibintu bibe byiza mbonera n'akaryo rero appareil yo kumukeza no gukeza ino initiative nziza yagize ko kwankuraja abajene bari ngaho kumara turi benshi kuko nibaza ko igihugu kiyadukeneye urundi badukeneye ko nibaza ko namanda bivuga cyane abavyi bacu indongo zacu n'abandi bose bariko barasa n'abarengana kuko nurunganirwa rwa kera kandi iyo umuntu avutse arakura akaba umugabo agasaza akarengana niko Imana yabitegetse nkatwe rero tukiri muri middle range canke tukiri hagati nk'ugwaruka twese turi hano nibaza ko dufise noza avantage nziza yo kwiyumvira natwe mu myaka 2025 ikintu twabari igihugu cyacu nk'Uburundi mu bumenyi dufise mu matara dufise eka n'ubungubu dufise kuko zingubu dufise n'ubumenyi n'ibikazo igihe bihera dusaza ifore ko tubikoresha muri kino gihe tukiri bato tukifise izo nguvu tube productive tube creative tube collaborative dukorane hagati yacu dushigikirane nibaza ko ishono wahanura mwese kandi ndifuza ko mwe wese muri hano muzadutumira tuza namwe kugura amashirahamwe yanyu twakeza canke twakeza nk'uko nyene mwugura amashirahamwe mu bitatu bitandukanye unumva ari muri youth empowerment na women empowerment ubundi ashaka kuzana ibindi bantu bikora abafakazi ibimuga ubumenyi ubuvuzi nibaza ko amasektere adukeneye nk'ugaruka akiri menshi bavuga ngo akiri vierge niko bavuga ashari menshi so nahacu rero ho profita ama opportunity dufise kugira ngo tube abantu bari productive tuve mu bukene nk'abajene kandi tubukuremo n'abandi tuve no mu bujiji tumenye ubwenge tumenye ubumenyi tugire uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu murakoze merci beaucoup merci menshi kuri Matalendi ego hanyuma imbere ya byose ndashimiye Imana rugira byose yadushikanye kuri uno munsi na cyane ko ari umunsi novuga ntasubirizwa kuko burya igikorwa nk'iki ni igikorwa kiba gikomeye ndashaka kumanza kubidondora ku bashitsi n'abasangwa nitwa Ndayiragije Dinye Delisia mwene Ndayiragije Focus na nkagwa birarine nkaba nipfuje yuko nosubira kandi nkababwira bano turi kumwe ndazi murabazi benshi sivyo si benshi ni mwese yitwa Masterland izina ry'akazi ni umwe mu bamfashije muri kino gikorwa ndamushimira cyane gose uyu wamwita Romeo Igwe Président wa Micade de Musiciens ndibaza ko mumuzi mwese munkomera amashi ndasabye mwakomera amashi d'abord ibikorwa akora ni ibikorwa biba biremereye cyane gose ku buryo jewe ku gikorwa novuga nje kubashikiriza uno munsi ntamufise ndumva yuko ntoba ndashika neza ku ntego y'igikorwa canje ego hama uno munsi novuga yuko twoba twuguruye icese Burundi Nkunda Company. Burundi Nkunda Company ni company mwari mumaze iminsi mubona amalogo mubona kuri WhatsApp mukabona Burundi bwejo abantu bakiyumvira eske ibi bintu nibiki
ariko Burundi bw'ejo uri muri Burundi bwiza company. Burundi nkunda company. Burundi nkunda company rero ni company ije gushigikira ugwaruka ibibondo abigeme n'abantu bose muri rusange. No munsi twuguriye icese duhereye ku bibondo aribwo Burundi bw'ejo. Ati Burundi bw'ejo kubera iki? Tuzobafasha gukuza impano zabo kuko ibibondo biba bigikeneye yuko bifashwa kuko twebwe dukuze iyo tubwiye tiririmba ijwi rya kabiri turashobora kubimenya byoroshe ariko umwana birasaba yuko mutegura kuva kiri muto gushika amenye ico uri kuramwigisha. Burundi nkunda company kandi ntiyashigikiye kubibondo gusa, twarakoze nico twise entrepreneurship, tuzotanga ubumenyi kubigeme kubera abigeme twese ngaha twumva twogira 50% ku bagabo ariko ijya 50% twifuza izova he? Izova muri twebwe. Turakeneye kubaha ubumenyi buzobereka ingene iyo 50% nimba koko muyifuza kuntu mushobora kuzoyishikako. Novuga yuko ari icigwa tuzoha abigeme kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 25 kugira ngo umenye yuko ufise uruhara runini cyane muri kino gihugu cy'u Burundi, turetse n'u Burundi gusa no mu mahanga ushobora kuduserukira. Ndahimbawe cyane kuba naherekejwe n'abigeme baserukizi b'intara zitandukanye, ndavuga nka Miss Ngoma, ndavuga nk'umudofine wiwe, hariho Miss Popularity wa Miss Muyinga na deuxième dauphine wa Miss Muyinga, bose bari hano na Miss Kayanza bari hano, ndibaza mwababonye. Nukuvuga yuko ari igikorwa kizoba atari ico ngaha gusa Bujumbura nkuko benshi bagumye bayibaza ati none ni Bujumbura gusa. Oya, ni igihugu cyose. Rero Burundi nkunda ni company kuko murumva yuko irimo gukunda. Burundi nkunda ni jambo gukunda. Iyo umuntu avuze ati ndakunda Burundi, ndakunda igihugu, gerageza werekane bijya bintu bituma werekana. Ndabeshe none mwese ngaha murafise ikintu muvuga ati murakunda. None iyo umaze kubukunda ikintu ntukivuga gusa, uranavyerekana uko kuntu gikunda. Rero nari niyumviriye kandi yuko buri Burundi nkunda twagerageza kurata ivyiza by'u Burundi tubicishije mu mwuga wacu wo kumenyekanisha amakuru dusanzwe dukora. Aho naho tukaba twarifuje yuko tuzobibamenyesha tubifashijwemo na nyakubahwa Masterland. Navuga ko afise abantu benshi bamukurikirana, ndazi ko mubizi. Monsieur le Président de musiciens murabizi yuko nawe ari umuntu akora ibikori. Antwaje ko mpagatiwe n'abantu babiri n'ukuri numva umengo naye mfise ibiro musi ya senkani nze kumpima tuvuye ngaha ndafise nka 4 je ndavyibaza. Rero navuga yuko kuri no musi uri hejuru twuguruye icese Burundi nkunda company, muzomenyeshwa ibiro bikuru bya Burundi company ejo aho bukera, muzomenyeshwa byinshi cyane. Uno munsi yari just kugurura kugira ngo mumenye Burundi company niki, Burundi nkunda company niki, igiye gukora ibiki, irongowe nandi Dinye Delicia Ndayiragije ari kumwe n'abandi bagenzi we bane, harimo Inga Loriela, Mishu Miracle na Ismail Niyonkuru nkuko mubazi. Pana Ismail Niyonkuru ujya muzi, ndazi hari abaciye bakanguka ko yasujya nubundi kwera yaba ari ujya ndabizi yuko ariho nivyo ntari kuvugira hano imbere. Ego hama nkabashimiye cyane gose bivuye bwina mu mutima abantu mwese muri hano kuri kino gikorwa. Ni gikorwa ntashobora kwishoboza jewe jenyene kuko na hantu henshi nagenda presenta kino gikorwa bose bagaca bambaza ngo ufise imyaka ingahe, hashambuga ati none imyaka ni iri kirabikora, ati ni jewe nyene kaga petite kanyu niko kariko karabikora. Rero sinovyishoboza, ndakeneye imihezagiro yanyu, ndakeneye ukuboko kwanyu, ndakeneye yuko mushobora kunyereka imyongo ihuma n'idahuma, na cyane cyane yuko mwese muri hano mufise amabanga mujejwe, mufise niyo mushobora kunshikana. Ntimuntererane. Uno munsi si kuvuga ngo biraheze, ahubwo niho tugitangura. Iyo tuvuze ati turuguruye icese niho tuba tugitangura rero gukora. Guhera kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka nyene niho tuzotangura gukora igikorwa c'abana Burundi bw'ejo mu kubafasha gukuza impano zabo no mu kubigisha ururimi rw'icongereza kuko iyo turafise amatala n'ivyo ariko biherekejwe n'amashure yacu meza, biherekejwe nuko dushobora kuba two kwiexprima mu ndimi zitandukanye, birashobora kugira ingufu mu gihe turiko turisigura mu bantu badukurira. Ego tuzotangurana n'igikorwa cyo kwigisha abana music
na modeling journalisme no kubigisha ururimi rw'icongereza nivyo tuzotangurana kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Aha abana bazoza barahurira tuzohabamenyesha ko kugeza kuri no saha ikigo CCF murabizi yuko cugawe niho twari twatoye ku kibazo kijanye nuko hariho abakozi babiri bahatoye bagwaye ingwara ya corona. Urumva yuko abana tutobashira en danger, urumva ko dutegerezwa kubakingira nkuko twavyiyemeje. Turarindiriye gushika itariki 5 tuzoba twabamenyesheje aho abo bana bazoza barigira. Novuga ati ndabashimiye kandi ku bantu bose bakoze igikorwa cyo kugira ngo nshike kuri barya bana bo muri orphelina. Mwabonye ko twagize ibibazo bitandukanye ariko ndasabye ikigongo kuri umwe wese kuko murabizi yuko ikintu kidahinduka ari jambo ry'Imana gusa, abantu turahinduka n'ibintu bigahinduka. No musi turashobora kuba twateguye ibi kumbura Imana ikaba yashatse ko dukora ibindi. Turashobora kuba twateguye gukora ibinye ugasanga hakozwe biriya. Ariko jewe ico nemeza nuko atakintu kibera ubusa. Nta kintu kibera ubusa iyo habaye iki nuko haba hariho iyindi ntegura Imana yatanze kugira ngo ibintu bicaha canke hari. Sinobarandira cyane ni jambo ryo kugurura Burundi Nkunda Company. Kumbura ni mwabona kajya karogoti Burundi Nkunda Company ntimuze mutangare. Mwabona kajya gashusho kujya mwigeme Digne Delicia ntimuze mutangare. Novuga ati iyo mvuze CEO kenshi nkavuga ati yuko je ntari CEO abantu benshi barambaza ngo none si uri representer imbere y'amategeko. Ego ndi representant imbere y'amategeko ariko sindi CEO. CEO nawo sinzi ariko ndi representant wa Burundi Nkunda. Ego novuga yuko umunsi muzumva Burundi Nkunda muze mubona mwishusho ya Digne Delicia Ndayiragije. Ndabakunda cyane abamenyesha makuru bagenzi banje mwakoze kwitaba buno butumire. Ndakunda abavyeyi banje cyane gose cyane birenga yuko muvyibaza. Ndakunda abantu bose abamama abapapa aba oncle abatante bose bari ngaha abagenzi n'inshuti zambaye hafi muri kino gihe kitoroshe. Ndashimira Madame Jolene, ndashimira JC Production. Iyo mvuze JC Production hari abantu baca bibaza ngo mvuze umuntu. Ico mvuze ni je ndakizi ariko iyo nyubakwa yubahwe kenshi. Ndashimiye King GMTV, ndashimiye amateleviziyo yose ari ngaha yashoboye kumfata mu mugongo. Ayari kuri basha na yatari ko ndibaza ivyo ntaco bitwaye. Kujahi TV ndabakunda cyane gose. Imperial n'abantu benshi ntashobora kuvugira ngaha, aba miss b'intara zitandukanye, abashoboye gushika n'abatashoboye gushika mwese ndabakunda. Fasha nawe warafashijwe n'abantu bafashije gose. Ndabakunda cyane gose. Donc sinobavuga mwese ngo ndabaheze kuko muri benshi mu nkunda munshigikira ntashobora no guhereza hano. Ndashimiye na komite yafashije muri runo rubanza, murabona ko bariko baritanga kanatsinda barashagije nibaza murabibona. Nongera mvuga yuko nshimiye ibibondo byacu ko byatwitavye. Ndabakunda cyane n'abana bangamburukiye muri byose. Sorry duva yuko no barandira kuko ndafise ukuntu ndi mfise ama emotion gose ariko murakoze cyane katugarukirize hano tugira amahoro.